mwishama rishoto tubabaje cyane kandi dutewe umutima uhagaze nihohoterwa ryakimwa muntu gufata mu nyamaswa gupfungwa bidakwije amategeko ukwicwa ndetse biko bikorerwa abarundi bene wacu bari gukora mu bihugu vya Zambia, Tanzania na Malawi. Kandi ishami ya rishoto rirashinga cyane kandi ateye umutima uhagaze ni ihohoterwa rikorekorerwa kuboreza gufa gufatwa gukorerwa ibya furambi gufungirwa mu mazu bakoreramwo abigeme bene wacu n'abafasoni b'abarundi kazi bari gukora mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite. Mwishame rishoto rimaze imisi rikorera kwirikirana amabi yo kuboreza gufa guhonyangata y'akazi na muntu ukwicwa ugufungirwa ubusa kw'abarundi bari hirya no hino mu bihugu bagiye kuronda mu buzi. Bigomba mu cegeranyo cya rishoto tugomba tukubereke ibihugu bimwe bimwe twashe gukoreramwo kuva kwezi kwa mbere umwaka wa 2025 gushika itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 ukuntu ibihugu bagiye barabona bakorerwa mabi atandukanye tugomba tudandagure. Mu cegeranyo cya rishoto kitwereka gutya nukuvuga yuko amabi aturagishinga kandi twiyamirije akorerwa abarundi bari mu bihugu nadondaguye Malawi, Tanzania, Zambia, Oman na Arabia Saudite bafatwa mu nyamaswa barahohoterwa bamwe barapfunzwe bafungirwa ubusa n'ubaguma bafungwa abandi borezwe gufa baracugwa gufunda buhoro bagahamurwa n'umutima. Mu cegeranyo cya rishoto mu gihugu ca Malawi abarundi bariyo cyane cyane muri camp de refuge bita Zalenka. Mu gihugu ca Zambia mu cegeranyo cya rishoto ni kuvuga yuko abarundi 13 barishwe, abarundi 169 barafunzwe bidahuye bitaje n'amategeko cyo twita arrestation arbitraire. Mu 19 barahohotewe baraborejwe gufa. Abakora muri Zambia abakora ivyo vyaha abakorera abarundi ni inzego z'umutekano n'ugwaruka n'inzego z'iperereza z'igihugu za Zambia. Muri Oman no mu bihugu vya Arabia Saudite abarundi kazi bariko barahohoterwa cyane bacugwa bufuni na buhoro. Aho mu cegeranyo cya rishoto abafasoni b'abarundi kazi 121 barakorewe gukubakugwa hohoterwa mu mazu bakorewamwo bongera barakorerwa ibya furambi. Mu cegeranyo cya rishoto ngere batwereka yuko abarundi kazi mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite 97 barafungiwe mu mazu bidashiye amategeko mu mazu basanze bakoreramwo mu busho utazwi butemewe n'amategeko. No kuvuga bafungirwa mu vyumba mu buzi bwa sugumwe mu mazu basanzwe mu mpango bakoreramwo n'abakoresha. 12 abarundi kazi 12 abafasoni barundi kazi bacu 12 mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite barishwe kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 10. Ababikora ivyo abakorera aho mabi abarundi kazi bacu mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite n'abakoresha babo. Tanzania mu vyegeranyo cya rishoto kitwereka yuko abarundi 208 barahagaitswe bidashiye amategeko bariko baratahuka mbere barakwa n'ivyabo bari bagarukanye bavuye gukorera udufaranga. Abarundi 9 mu gihugu ca Tanzania barakorewe barahohotewe baraborejwe kuvuga kuborejwe gufa. Mu gihugu ca Tanzania nyene abarundi 42
barafashwe bunyamaswa ku mupaka Burundi na Tanzania bihanwa urubibe. Ababikora abo mabi aho nyangata akazi na muntu ababikora babikora abarundi kazi ni inzego z'umutekano ni inzego zijejwe iperereza muri Tanzania. Muri uwo ntumbero rero Arishoto ntitahura neza ukuntu abarundi bari gukora mu bihugu twadondaguye bariko bafatwa bufuri na buhoro bahohoterwa biyicwa bapfunga ubusa mu gihe abarundi bacu abarundi abene igihugu b'ivyo bihugu twavuze babaye mu Burundi mu mahoro ntangere atankomanzi. Ica kabiri kandi Arishoto turiyamirije cyane kandi tubateye ivyatsi iyo ntumbero mbi igayitse yo gonyagata akazi na muntu gupfungira ubusa abarundi batandukanye bakabamenase muri ivyo bihugu. Kandi Arishoto irabaje cyane kandi iratangaje cyane n'agacerere no kwihorera no kuba sindabibazwa vy'abambasaderi b'abarundi barungiswe muri ivyo bihugu n'u Burundi guhagarara igihugu cy'u Burundi mu gihe batariko barahagararira agateka kebe ka bene Burundi bariko baricwa bacugwa bufuni na buhoro. Tuboneye gusaba rero inzego z'igihugu ca Zambia, Tanzania, Omani, Malawi, Arabia Saudite gufata mu minwe ibi bintu bihonya atakazi na muntu irihotewe yakimwe muntu rikorerwa abarundi bekorayo babacuruza n'abakora imyuga itandukanye ndetse n'impunzi ziriyo kugira bihagarare vuba na bwango mu ntumbero kubahiriza amategeko mpuzamakungu akinga agateka kazi na muntu cyane déclaration twita mu rurimi rw'ifaransa déclaration universelle des droits de l'homme et des Nations Unies, kuko irategeka yuko abantu b'ibihugu byose mu byo uko amategeko akora hateza kwisungwa yohezwa y'agateka kazi na muntu n'uburenganzira n'ubwigenge. Arishoto kandi iboneyeho gusaba leta y'u Burundi gukwirikirana cyane kandi ishiremo inguvu amasezerano igiranira n'abapartenere n'abafashanya mu guhanahana abakozi baja hanze ko ashirwa mu ngiro uko babisezeranye. Kandi mu gihe tubona yuko abarundi bagenda ibi mu bihugu amasezerano yabaye baguma bahohoterwa bafata munyamaswa, tugasaba leta y'u Burundi kuvugana n'ibihugu vyapfunza bene igihugu b'u Burundi kugira abarundi bafungiwe hari ahantu bari kugwe. Tugasaba kandi leta y'u Burundi gukwirikirana abisha abarundi bene wacu bahanwe amategeko kandi imiryango yabo ishobore kuronka indishyi y'akababaro n'ibiziga by'ababo. Turasabye leta y'u Burundi kuva mu gacerere igahaguruka igakora n'inzego mpuzamakungu amashami mpuzamakungu aje agateka kazi na muntu kugira ngo abarundi banyazwe ibyabo ngo twadondaguye babisubizwe kugira ngo nabo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Mu kurangiza Arishoto irasavye amashiramwe adahanyizwa inyungu za politiki cyane hana agateka kazi na muntu akorera mu Burundi yo mu karere mpuzamakungu ko hoba urunani kugira tugire icyo twokwita kampanye iri hamwe kugira tugwane izo bintu biriko birakorerwa abarundi batandukanye mu bihugu bitandukanye bishoye guhagarara kuko arama badasanzwe akorerwa kiremwa muntu. Arishoto rero igiriye ko kandi imenyesha leta y'u Burundi yuko ibiriko birakorerwa abarundi hanze abambasaderi baruse mu byo bihugu bakihorera hari amasezerano adasanzwe yasinywe n'ibihugu bitandukanye. Dusaba yuko ubushikiranganje bujejwe imigenderanire mu gihe bubonye hari ahantu bwasinye amasezerano ibihugu bikarenga abarundi bakorwa mabi amasezerano yofutwa burundu kuko nacyo kwarafashe Burundi n'abarundi atari ukubarenganya. Dusabye rero
kandi ko mu gihe bigaragaye yuko hariho igihugu cyahotera abarundi ho haba umwihezo wihuta no kwicarana kw'ivyo bihugu kugira ngo mu gihe abantu babo bari mu gihugu batekanye nabo bashiraho methodology yuko nabo abarundi bacu bari hanze bubahiriza nkuko natwe bacu bubahirijwe kuko atamwana n'ikinono.